Turasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikiye kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Turabahaye ikaze aho muri hose, mwe mudukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye, imbere mu Burundi, mwe muri mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, mwe muri ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, mwese turabahaye ikaze kandi tubakengurukira ko mudahwema gukurikira ivyo dushikiriza. Murabimenyereye ko tubategurira kandi tukabatohoreza inkuru ziba bivugwa muri politike, hagati y'akazina muntu, mu ntwaro, bivugwa mu mutekano, bivugwa mu butungane, bivugwa irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi hamwe n'ibimenyesha amakuru byatangajwe n'abategetsi, ingingo n'amatangazo bigenewe abenegihugu n'ibindi byinshi bigaruka cane ku nkuru ziba ziriko ziravugwa ku Burundi hamwe no mu bindi bihugu ku migenderanire y'Uburundi n'amakungu. Ndagusaba rero kugira ngo ntuze gucikwa n'aya makuru aza kwibanda kuri izi ngingo nkuru zikurikira. Kubwo guhemukira umukuru w'igihugu babogojwe ni Jean Baptiste Baribonekeza, yararongoye ibiro biraba amategeko hamwe n'intwaro ibereye mu biro vy'umukuru w'igihugu, akaza kandi Cyril Sibomana yakora mu biro vikuru vy'umukuru w'igihugu, aho yarajejwe ibijanye no gutegura amategeko, na Arcade Harerimana yari umuhanuzi muri ivyo biro. Bose rero babogojwe mu mabanga, bagirizwa rero guhemuka mu kurekura inkozi z'ikibi zari zifunzwe kubera gufata ku nguvu no kwica. Aba bakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu rero bakaba barashize ku ntonde z'abahabwa ikigongwe n'umukuru w'igihugu inkozi z'ikibi zari zifunzwe kubera gufata ku nguvu no kwica, mu gihe abagirizwa ivyo vyaha batari mu bahabwa ikigongwe n'umukuru w'igihugu. Nk'uko rero tubibona ku itegeko ribakombora ryashizwe ku mukono n'umukuru w'igihugu kuri munsi tariki 9/2025. Iyi nkuru yose tugiye kuyigarukako ku buryo burambuye mu minota mikeyi iri imbere. Ikindi kandi hari inkuru iriko iravugwa cane, inkuru y'umbabaro, aho Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo yatwaye iyindi ntwari y'u Burundi, ni Lieutenant Patience Gapara, ntakiri rero kw'isi y'abazima. Abamuzi bose rero kuva bumvisha urupfu rwiwe bakoresha amajambo asa bagira bati intore ntiramba. Navyo turaza kubigaruka ko mumenye ingene yoba yapfuye, ariko kandi hari n'uyundi musirikare yitwa Justin Nibubona nawe yoba yitavye Imana. Ivyo byose turaza kubigarukako hamwe n'izindi inkuru zigiye zitandukanye twabateguriye. Basabe kugira ngo ntuze kuzicikwa mu kanya gatoyi n'imwe mwidonido. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Iyi ni imboneshakure ya Hejuru TV, turabahaye ikaze. Guhanura Perezida Varisito Ndayishimiye bitegerezwa kuba bitoroshe mu kiringo kidakwije imyaka ibiri yirukanye abahanuzi bakuru babiri. Mu ngingo yafashe uno munsi, Perezida Ndayishimiye yabogoje canke destitution umuhanuzi mukuru w'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vy'amategeko n'intwaro, ni Jean Baptiste Baribonekeza. Jean Baptiste Baribonekeza yagirizwe ikosa rikomeye cane, guhemuka canke trahison mu kuba yarekuye inkozi z'ikibi zitari ku rutonde rw'abagiriwe imbabazi n'umukuru w'igihugu. Abandi babogojwe n'abafashanya na Jean Baptiste Baribonekeza mu mabanga yahora ajejwe, Cyril Sibomana na Arcade Habonimana, bose rero bakaba bagirijwe icaha kimwe na Jean Baptiste Baribonekeza co kuba barahemukiye umukuru w'igihugu. Jean Baptiste Baribonekeza rero yari yasubiriye Renovata muri Gitugutu 2023. Muri Gitugutu 2023 Perezida Ndayishimiye rero yari yabogoje umuhanuzi mukuru wajejwe ibibazo vy'amategeko n'intwaro, Ambasaderi Renovata bamwagirije ko yamuhanuye nabi. Ico Renovata yari yahanuye Perezida Ndayishimiye ko yokururukira ku kibuga c'indege cyo muri Tanzania mu gihe yari avuye mu rugendo rwamushikanye i La Havane muri Cuba ni New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Renovata yatinya ko Perezida Ndayishimiye ashobora kwicwa ageze ku kibuga c'indege ca Bujumbura, kubera rero havugwa cane umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye. General Prime Niyongabo rero
we hakekwa ko agomba gutembagaza Ndayishimiye mu gihe Perezida Ndayishimiye yoba yari yagiye asinye itegeko rikura General Niyongabo ariko umushikiranganje wa mbere General Ndirakobuca nka kurisinya atabanje kubiganira n'umukuru w'igihugu. Renovatab nawe nyene yakuwe amaze igihe gito mu mabanga. Jean Baptiste Baribonekeza rero yahuze arongoye umurwi w'igihugu jerwa gatega kazi na muntu CNDH hagati ya 2015 hamwe na 2019 ni kiringo rero cabayemwo ivyaha bikomeye cyane vyo kwica, kuboreza igufa, gufungira ubusa no kunyuruza biyamirije kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Jean Baptiste Baribonekeza akaba yarabaye uwufukira ivyo vyaha vy'agahomerabunwa bituma CNDH itakaza iteka ryayo bita stati. Jean Baptiste Baribonekeza rero akaba yaranagwanije amatohoza ya sentare mpanavyaha mpuzamakungu CPI ku vyaha vy'agahomerabunwa vyakozwe mu Burundi kuva muri 2015. Umuhanuzi mukuru w'umukuru w'igihugu rero akaba afise n'ibirajejwe mu biro vy'umukuru w'igihugu, afise iteka ringana n'iry'abashikiranganje nk'uko vyama bigenda iyo hafashwe ingingo zo kurekura abanyororo. Iriheruka rero ryabayemo akarenganyo n'amanyanga, hari n'abantu benshi cane bakwije ivyo tuma barekurwa bagumye rero mu mabohero. Hari amajana y'abanyororo bahejeje igihano cabo kugeza ubu bakaba bagifunzwe. Gukura Jean Baptiste Baribonekeza ntibikwiye vyonyene, yashubwe rero no mu rugwi uja kurenganura abarenganijwe bose, ariko ngo Varisito Ndayishimiye arabe neza abahanuzi biwe ndetse n'ico bamumarira. Benshi rero bakaba babivuga bivanye nuko rimwe na rimwe hari amajambo atangazwa n'umukuru w'igihugu, mu majambo agiye yaratangaza imbere y'abandi bantu bakibaza niba hari sekreteri wiwe canke abahanuzi bazima yoba afise. Ibi rero bikaba bije ari inyishu ndetse bikaba bivuga ko Varisito Ndayishimiye gukorana nawe ngo bishobora kuba bikomeye cane. Turabura abacu bakatuzivya ntituzibagira Justin mubona wacu. Gusa mbere yuko tubagezaho iyo nkuru tubabwire ko Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo yarayitwaye iyindi ntwari ni Lieutenant Patience Gapara ntakiri imisi y'abazima. Bamuzi wese rero kuva bumvise urupfu rwiwe bakoresha amajambo asa ati ntore ntiramba. Lieutenant Patience Gapara yavutse mu 1991 ava ku mutumba Munanira komine Bisoro mu ntara ya Mwaro. Akaba yaragize umutima wo gukunda igihugu akiri muto. Bamwe bagenzi rero bavuga ko atagize ngo abumvishe ko bojana mu gisirikare, kubwiwe yabona ariyo nzira yonyene yo gufasha igihugu ku ntambwe ikomeye. Yarangije ishuri kaminuza ya gisirikare ISCAM muri promotion ya 46. Muri ISCAM rero mu makambi rero yaciyemo muri Somalia aho yaheruka kuva vuba, abo bahendanye rero bavuga ko Lieutenant Patience Gapara yari umuntu aciye bugufi, aciye ubwenge, yumvira cane kuri kazoza ku Burundi, ariko avuga make. Avuga kandi ko yari umuntu akundana cane. Mu kwezi kwa gatandatu 2024 Lieutenant Patience Gapara yarubatse urugo rwiwe muri Munyonyo 2024. Yaciye yarungikwa muri Nord Kivu kurwana na M23. Kuva ashikayo kubera rero baca bakwa amatelefone nigeze ashobora gusubira kuganira n'abiwe. Ku munsi wa mbere ruheze hari ku itariki ya 6/2025 yoba yararonse uwumutiza agatelefone aramuza namwe bagenzi n'abaryango yamenye ko ariko arasezera. Wari umunsi we wa nyuma ku isi. Lieutenant Patience Gapara rero akaba hitanwe n'intambara ziri muri Masisi muri Nord Kivu muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Lieutenant Gapara yari yabaye umusirikare kugira hagwanira igihugu ciwe akunda, none aguye ku butaka bw'ikindi gihugu mu ntombara itari y'u Burundi, aho abasirikare b'u Burundi bagurishwa nk'abacangiro ku nyungu z'akarwi gato gatwara igihugu. Lieutenant Patience Gapara akaba asize agahinda kenshi ku bakunzi, kuko hari intwaramete ikomeye cane yavuze ijoro igira iti ndiko ndarira kandi ndi umugabo, umwuga wacu ntiworoshe, gupfa turagendana ariko igihugu ntikizi uwo kibuze mu rupfu rwa Lieutenant Gapara. Iyi ntwari Imana yari yayihurije ko ubutore bwinshi ku mubiri, mu mutwe no ku mutima. Tukaba rero duhojeje umuryango wa Lieutenant Patience Gapara. Imana rero imenye guhoza no kwirura abo asize, ihe uburuhukiro bwiza intwazagabo y'u Burundi. Si uwo gusa rero uriko arababaza imitima y'abarundi, ahubwo hari n'uwitwa Justin Nimubona. Ubu ni ubutumwa rero
bumwe mu bakunzi b'umusirikare Justin Mubona batazira Livingstone. Ni deuxième classe Justin Mubona yari yinjiye vuba mu gisirikare c'u Burundi, akaba avuga ku mutumba Rukanda zone Gasanda komine n'intara ya Bururi. Umusirikare akaba yaraguye ku rugamba muri Masisi naho Kivu muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo, naho hari kuwa mbere hamwe na Lieutenant Patience Gapara. Mu bagenzi be akaba yagize ati narabonye mutwereka umusoda w'u Burundi yafatiwe muri Masisi, tweho natwe turi muri gahinda twamenyeshejwe urupfu rwa Justin Mubona dutazira Livingstone, twategetswe ko kizira ko twerekana umubabaro, ko kizira kumushira muri kuri profile zacu, ko kizira kwerekana ifoto yiwe tukandika ko RIP. Livingstone yari umugenzi umwe no kwita amagara yandutira abavukanyi, abacu rero nibo baguye ku rugamba, ntibaba bateye isoni bibuka no kubasezera ndetse no kuyaga ibyiza byabo, ntabwo ari ica. Ndifuza ko umugenzi wanje Livingstone nawe menyekana ko yari intwari, ni yigire amahoro. Kuri imbonesha rero ya Hejuru TV turahojeje n'umuryango w'umuhisi deuxième classe Justin Mubona, Imana ibahe ingufu zo kwihangana muri bino bihe bitoroshe. Rero yari amakuru ababaje cane impfu z'abasirikare b'u Burundi bariko barapfira muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hari ayandi makuru rero nayo tugira ngo tubashikirize. Ikinyamakuru magazine Jimbere gejeje kwandika kigira kiti birateye ubwoba kubona ubushikiranganji aribwo bugira controle technique ariko ugasanga ingendeshwa zibukukira zidafise ibyangombwa bigiye guhagarara. Ivyo rero bikaba bihejeje gushikirizwa kuri ubu 9/2024 na Martin Iteretse n'umushikiranganji mu vyajirwa ari b'intwaro, aho yariko yishura abashinga amateka ku bibazo vy'indongozi zititwararika ingendeshwa za leta. Martin Iteretse akagira ati ingendeshwa ya leta itagira byangombwa, itagira controle technique, ibintu byari bikwiye kumena umutwe inama nshinga amateka kandi hariho umushorwa wa komine. Uwo mushikiranganje akabandanya agira ati twe ntituba twiteze ko komine itunga ingendeshwa zitagira byangombwa, kuko twe tuba twibaza ko abantu bahawe kuba ba musitanteri ari indongozi by'ukuri zivyiyumvamo. Ibiro dutegerezwa kubikosora kuko birateye ubwoba. Akaba yongeye agira ati ubushingiranganje nibwo bugira controle technique ariko ugasanga ingendeshwa zikukira ubushikiranganji ntizifise ibyangombwa. Ni ikibazo ico naco nyene sinari ndaciteze, mugabo ico twari twarakoreye ko coco kandi gisa n'icaheze ni imodoka canke amapikipiki y'amakomine canke ya leta usanga ariko aragenda atagira imparati canke akaba afise imparati imwe canke akagira imparati y'igice canke ugasanga nta n'ubwishingizi canke assurance agira. Ibi rero bikaba twarasanze bishira mu kaga ubutunzi bw'igihugu, ariko kandi bikaba biha akaryo abatuka igihugu kuko bahera aho nyene mu kuvuga ko ari imodoka zitagira imparati zigendesha inkozi z'ikibi. Ivyo rero twarabihagaritse, nibaza ko ata modoka canke ipikipiki nk'iyo ikiri mwibarabara. Mu gusoza rero yagize ati ko mu mpaye nkibuzo ngiye kwicarana nabo dukorana bose kugira ngo vuba ibibazo vy'izi ngendeshwa bive mu nzira. Niko rero umushikiranganji ahejeje kwishura. Mu bindi rero ico kinyamakuru canditse harimwo yuko abajejwe intwaro bibaza ko bagiye kugabangana ivya komine bikubita agashi barakubitirwa batarakubitwa urushi. Ubwo rero ni Martin Iteretse nawe ahejeje kubitangaza mu nama nshinga amateka rero ko imubaza ico bategekanya ku bajejwe intwaro badashaka gushira mu ngira amabanga baje kugira ngo igihugu gitere imbere. Martin Iteretse akaba yagize ati iyo ndinganizo zidashizwe mu ngiro bene gihugu nibo bahomba iterambere. Hariho bamwe mu bajejwe intwaro cyo tunishimira ni bake bafata menererwa ibikorwa bajejwe, ariko Imana ishimwe nka bose bariko baratahura ico bajejwe. Kabandanya agira ati hariho inama mpanuzo jambo za komine usanga zigizwe n'abantu benshi cane, ugasanga barenga 50 ariko ugasanga bafise ubumenyi bukwiye bushobora gufasha mu iterambere rya komine ntibarenga na 20. Hariho abantu benshi baje mu manama ya komine bazi ko bagiye kugabangana amatungo ya komine, bataba bazi ko bagiye gutunganya ivy'igihugu n'abenegihugu. Si ubu gusa no mu myaka ya kera vyaraba. Arongera agira ati hariho aho ejo bundi bambwiye ko vyahatswe kuba, abagize inama bahatswe kureka gukora inama ngo nuko batumvikanye ingene
Kabangana amatongo ya komine kugira baheze ikiringo bamerewe neza baronse ico bakoreye bakibagira ko batumwe gutunganiriza abenegihugu atari ukugabangana amatungo ya komine. Yasoze iragira ati ibihe nk'ibi rero hakaba hasigaye amezi make kugira ngo amatora abe, twasanga abajejwe intwaro batariko barakora ivyo bajejwe, niyo mpamvu ntera intege abari ku kivi bose babandanya kurangura imirimo yabo neza, mugabo kandi nsaba bose badebukiye ukikubita agashi batarakubitwa urushi. Nivyo Martin Teretse rero ahejeje gutangaza. Turabakengurukiye cane rero ko mwakurikiye amakuru twari twabateguriye, mbasabe rero kugira ngo ntimuze gucikwa n'andi yose tugenda tubagezeho kuri Imbonesha kure ya Hejuru TV. Mane bahezagire.